twabigize buri mwaka kubera urugubako dufise ku rusengero, tugaca dutegura igikorane c'ijambo ry'Imana hamwe no kwiterera. Nico civugo mubona ku gitambara kivuga ngo nari muduge mu mugamba muzana ibiti. Havuga ijambo ry'Imana, imitima ikoroha bagaca bakorera Imana, bigatuma dutumira n'abashitsi bo hirya no hino kudufasha uwo musi mukuru. Niyo ntumbero. Iki gikorane kigira ndwi, imyaka ndwi, kuko ni nka ndwi turiko turubaka. Kuri birahimbaye uko twagenda tubona umwaka ugenda, byagenda biriyongera, abantu bakabikunda cyane. Uyu mwaka wabaye akarusho, ko twabonye biterera byaradushimishije cyane, ubwo abantu biboneka ko bamenye Imana cyane. Ego mu gihugu mu mashengero yacu hari abo mu Kirundo, Kiremba, hanze y'igihugu hari ab'i Zambia abapasitori. Ego by'ukuri twababwira gukunda igikorwa c'Imana, twagiye twumva mu ijambo ry'Imana ko gukorera Imana ariyo myambaro tuzokwambara. Rero abo baba bari mu gihugu bokunda gukorera Imana, ndetse n'abari hanze bagakunda gukorera Imana. Ubutunzi bwacu tuba tububikije mu ijuru. Radio Ubutumwa bw'Amahoro muhezagirwa cyane, mubandanye gutyo.